ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Pasteur Nsabimana Saidi, umwungeri w'ishengero rya Fekabu Matita. Turi n'iteka ryo kubashikiriza indirimbo za korale Byizigiro, korale ikorera mu ishengero rya Fekabu Matita. Indirimbo zabo bateguye bitiriye albumu yabo ya mbere, Abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa. Iyi albumu irimo indirimbo nyinshi nziza zifise ubutumwa bwiza bifuza guhindura imitima y'abantu mu buryo bwo guhimbaza no gutazira ndetse no kwihana. Twifurije umugisha w'Imana umuntu wese azozumviriza, zizogira aho zimukuye naho zimushikanye. Turashimiye Imana kandi yabanye nabo mu nteguro, cyari igikorwa kitoroshe, ariko Imana yabagiriye neza, irabaha inkomezi, irabaha amagara meza, irabaha n'uburyo kugeza uyu munsi aho bashitse habona albumu yabo ya mbere. Imana rero yabikoze, nihabwe icubahiro. Turashimiye kandi ababafashe mu mugongo mu buryo bw'amasengesho, turashimiye ababahaye amafaranga ku gikorwa cyose kigende neza. Umuntu wese yakoze kimwe cyangwa ikindi, tumusabira umugisha w'Imana, Imana ibahezagire cyane. Turateye n'intege n'andi makorali ari inyuma kugira ngo babandanye. Ishengero turabashigikiye, abarongozi turabashigikiye, kandi Imana izokomeza kubana namwe. Imana ibagirire neza mwese, murakoze. Yesu abahezagire. Yesu ashimwe cyane. Ku mazina y'uwanje nkaba nimitwa Bucumi Berekimasi, nkaba ndi umuyobozi w'iyi korali yitwa Byizigiro. Tukaba turiko turashira ahabona alubumu yacu y'indirimbo nshasha. Iyo alubumu akaba ari ya mbere, tukaba twayise Abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa. Iryo naryo rikaba ari ijambo ry'Imana twasanze muri Zaburi y'125 uhereye ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. Rero tukaba twipfuje kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo ubwo butumwa bwiza bwo mu izo ndirimbo buzofashe benshi. Yesu ashimwe cyane. Yesu nashimwe. Kire ku mazina y'iwanje nitwa Damas Nzabakenga, nkaba nshimye cyane kandi nkengurutse kuba korale yacu Byizigiro ishitse ahabona indirimbo abantu benshi bakazobohoka. Ni ukuvuga benshi bazobohoka nk'uko indirimbo yabitubwiye neza, yuko ibipfa amatwi byumva, ibimuga bigasimba, mbere n'abagwayi bagakira ku bw'izo ndirimbo. Abangize ati Yesu nabahezagire. Yesu nashimwe. Ku mazina y'iwanje nitwa Niyonzima Sereveriye, nkaba nshimiye Imana Data mushobora byose, yo yatuzigamye mu bihe byose twagiye turacamwo. Mu ndirimbo twariko turategura twagiye tubona ikiganza c'Imana. Kuri uyu munsi rero twashobojwe n'Imana, dushize izi ndirimbo zacu ahabona tubifashijwemo n'Imana Data mushobora byose. Tukaba tuyishimiye kuba yaratubaye hafi ikadushoboza. Nzeti Yesu nabahezagire. Yesu nashimwe. Nanjye ku mazina yanjye bakaba banyita Singiyumva Claudine, batazira mu masenzike. Hanyuma turashimira Imana kuko Imana yatugiriye neza, ikabana natwe mu nteguro twarimo bwatwe mu ndirimbo. Imana yabanye natwe kuko mu byiyumviro byacu ntitwabona ko bishobora gushoboka, ariko Imana iri mu ruhande rwacu byarashobotse. Rero uno munsi turanezerewe ko Imana idushoboje no gushyira ahabona izi ndirimbo zacu. Rero abantu badusengeye n'abadufashije, novuga ati mwese Yesu nabahezagire.